Je narabonye mu bana b'abazungu cane cane, mu bana bo hanze, narabonye batoza indero umwana d'une façon assez spéciale. Umwana aconka, wa mwana w'umubebe, akarira bakanka kumuterura, akarira bakanka kumwonsa. Je ndazi ko ari ibintu mpora nkora atavyo nshaka kubera nzi yuko ndiko ndarera umuwavyirutse ntabikoze ngo abibone ntavyo azokora. Uraziga mama Nagenda basaba ikintu kimwe ngo ecambarira mu gifaransa ngo vous n'êtes pas ferme dans vos punitions. Narigeze gutaha umwana muto acarambwira ati mama wanagwaye mu nda ariko bakuru biwe bansengeye je vais bien. Jewe umva nije mama wiwe nari shoke ndavuga donc twebwe mama dusimpuye nyinshi papa ya papa sinzi ko murabibona umupapa avuze rimwe nuko umwana asubizamo mugabo mu mama uravuga umwana umwonse atararira nukuvuga tu dois surveiller les signes d'éveil kubera twebwe nous avons tendance yuko umwana abana baratesta abavyeyi kuva mu buto bwabo akavuga ati jengire ndabe ngire ndire ndabe ko mama ntora mu gitanda akarira namushize mu gitanda kandi mbona ko atakibazo cyera mvuga mu guhana umwana raba ce qui coûte à l'enfant ari ikintu kimukuta ukamusivya football akarira je ndazi ko ari gamwe mama basi nkubita no nukuri les parents tugire le même langage devant les enfants bisigura ngo aba mwana wanje mwarambaza mbega umudamu w'uyu mukozi yitwa gute ntawenzi abana bawe bitwa gute ntawonzi arambarira ama uvuga ko valeur zacu harimo kuvaloriza abandi umwana wawe nimba ufise umukobwa niyo utambwira ko ari mwiza ukamubwira ati nukuri urabiza abavyeyi bake basaba guhingene gisa urumva mugabo nukuri c'était pas amour mugabo ugasana bivuga ntiturira abana nkumenga ni kubajera on ne fait pas que gérer mugabo turiko turafasha uwo mwana kuba un adulte. Turabaramukije hano kuri TV ya SSH Seek and Save Humanity, ca kigo citwararitse kubaka imiryango inezerewe kandi ifise ubushobozi. Turi muri Salon d'Esther. Kuri uyu munsi turafise abashitsi b'iteka bakomeye. Turafise abamama beza batugendereye. Turafise ikiganiro ciza tugomba kuganira, twagira ngo tubanze dutumire Imana ibe hagati yacu. Tugira dusenga Imana. Uhoraho Mwami Imana, turaguhaye icubahiro, turaguhaye amashimwe kuri uno munsi, turagukengurukiye abashitsi beza waturungikiye Mana, turagukengurukiye kuri Imana yacu, turagukengurukiye we waducunguye nyakubahwa, turagutumiriye kubana natwe hagati mu biganiro vyacu, dusavye ngo amazi y'ubugingo n'ukuri atembe hagati yacu, ijuru ribane natwe kugira ngo tuganire bizima, kugira ngo tuganire bitwubaka, kugira ngo tuganire biguhesha icubahiro. Tugukengurukiye Mwami Imana kuri Imana yacu, tugukengurukiye ko wabikunze ko twitwa abana bawe, tugukengurukiye kandi ko wabikunze ko duhura kuri uyu munsi. Turavuze ngo izina ryawe nirihabwe icubahiro uyu munsi, turavuze ngo izina ryawe niryubahwe ubu n'ibihe byose, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Amen. Ndabahaye ikaze. Umwe mu bo turi kumwe muramaze kumubona yatugendereye muri Salon d'Esther, ariko turafise n'undi mushitsi yatugendereye niwe ngire ntangurire ko mushasha. Karibu Madame Lise. Murakoze cyane. Je nitwa Lise ndi ku Masabo, nkaba ndi umukozi w'ishirahamwe, nkaba nubatse nkuko bakunda kubivuga ngo n'umugabo umwe
n'abana batatu, umukuru afise imyaka 12, uwa kabiri afise 8 ans, hama uwa gatatu afise 4 ans. turaguhaye ikaze Lize ngaha. Murakoze cane. Ego, karibu na Madame Gislaine, asubira twibutse. Gislaine ninde? Nitwa Mukamisha Guylaine, hama nkaba nubatse, mfise abana 4, wa mbere mfise imyaka 10, ari mukuza 11, wa kabiri imyaka 9, wa gatatu imyaka 6, wa kane imyaka 3. Ego nkaba muvyo nsanzwe nkora ndi muri formation na coaching, nkaba ndi umu pharmacien de formation. Ego Turabahaye ikaze. Nanje ndi umumama w'abana 5. Tugire tuyage nk'abamama, nk'abavyeyi, tugira tuyage ku bijanye no kurera abana, ico bita muri rwa rurimi rw'ikizungu ngo parenting. Tugomba tuyage ku bijanye n'ivyo kurera abana. Ego, murazi ko abana ari umugisha udasanzwe utangwa n'Imana. Murazi yuko abana n'ab'Imana iba yatubikije ngo tubarere, tubaherekeze, tubasengere kugira ngo nabo bazovemwo abantu bazima, abigishwa ba Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi, nari ndahafise hano, Zaburi y'127 iratubwira ku murongo wa 3 ngo abana nibo ngabire uhoraho agaba, imbuto zo mu nda nizo mpera atanga. Abana ni ingabire y'uhoraho, kandi ingabire yose y'uhoraho umuntu akwiye kuyitwararika, umuntu akwiye kuyibungabunga, umuntu akwiye kuyizigama neza cane. Rero aba bana Imana iba yaraduhaye, yaratubikije, dukwiriye kubabungabunga, tubagira tuganire mbega ku bijanye n'indero y'abana. Kugira ngo murabona uno munsi mushobora kuba mwibaza ati mbega none ko abashitsi dufise umengo baracafise abana batoyi, hariho ivyo kumbure bataraca mu vyo kurera abana bakuze, ntibaragera gusohora abana. Ego ntibarahagera, ariko urugendo bagezemwo nabwo si rutoyi. Nico gituma kuri uyu munsi duhava tugabura ikiganiro cacu mu mice 3. Kuri uyu munsi tugire tuganire ku kurera abana bageze mu myaka kuva bakivuka gushika ku myaka 12. Turabemereye ko tuzogaruka mu kindi kiganiro kugira ngo tuvuge ku vy'abana bakuze bageze mu myaka 12 gushika mu myaka nka 18. Hama twongere tuvuge babandi nabo bakuze batagishaka nuko tubita abana, ariko bagikeneye guherekezwa, ni babandi bashikanye imyaka 18 no kurenza. Kuri uyu munsi rero aba bama dufise tugira tuyage ku gice ca mbere cyo kuva umwana akivuka gushika agere mu myaka nk'12, ariko nabo nyene tugire tubagabure mu migwi 3. Nuvumenga niho twobiganira neza. Tugire tubanze tuvuge ku bana bakivuka, ni kuvuga inzoya gushika ku myaka 3, hama tuyage ku mwana ageze ku myaka 3 gushika ku myaka 7, hama duheze tuduge mu bana bafite imyaka 8 gushika 12. Ndibaza ko ariho vyotworohera neza. Rero duhereye ku bana bakivuka gushika ku myaka 3, ni kuvuga ngo ca kibunduguru gitanguye kimaze gutambuka, kimaze kuvuga ivyumvikana, mbega abo nabo barahabwa indero canke n'abana bakeneye cane cane kugaburirwa, gukina, gutwenga? Hoba hariho uburyo umuntu aha indero umwana atarakwiza imyaka 3? Reka mpere kuri Madame Guylaine ari imbere yanje, twumve ico bitubwirako. Ego urakoze cyane ko mutabibagiye. Abana bari muri iyo myaka kuva bakivuka gushika ku myaka 3, nuvuga ikintu ca mbere bakeneye ni
la sécurité et l'amour, kumva yuko gukundwa hamwe no kumva yuko barinzwe. Ivyo navyo mbega babimenya gute? Abo bana ntibatahura mugabo barahosanta ibintu, barumva ko bakunzwe. Navuze yuko mbega vyova hehe ni kubakorako. Nico gituma n'Imana yazanye konsa. Mbe konsa ni kubera iki? Konsa rero iyo contact physique, iyo regard rero bisigura yuko umwana arumva ko akunzwe mu kumukorako, mu kumuyambira, mu kumuvugisha. Ikindi naco gituma kizana sécurité ni kurépondre à ses besoins hakiri kare, kwishura arize canke ubona ko atamerewe neza, ukagerageza kubikora avec sensibilité. Hama kandi nuvuga yuko ntabwo woza gukorija umwana utamweretse urukundo. Rero ntatevye abo bana bakeneye kumva ko bakunzwe, kandi twibuke neza ntituriko turarera abana, numva nubivuga, ntiturera abana nk'umenga ni kubajera. On ne fait pas que gérer, mugabo turiko turafasha uwo mwana kuba un adulte en devenir. Ego cane. Umwana mutoyi kuva kuri 0 gushika ku myaka 3 turumvise ko akenera cane urukundo no kumva yuko ari protege, arinzwe kandi bari hafi yiwe, kugira ngo no munyuma uzoshobore kumurera, kumuhanura, ashobore kukumva kuko azi kumukunda. Hari ikintu nciye nibuka imbere yuko tuyaga kubakurikira nabo. Je narabonye mu bana b'abazungu cane mu bana bo hanze, narabonye batoza indero umwana d'une façon assez spéciale. Umwana umwana aconka, wa mwana w'umubebe akarira bakanka kumuterura, akarira bakanka kumwonsa, bakakubwira ati turiko turamwigisha kuryama agasinzira bugaca, kubera urazi ko hanze bafite udukorwa twinshi, bakaba bariko baratinya nyene yuko umuvyeyi nawe yohava ataruhuka. Sanga ni ikintu kiteye ubwoba. Je narabipinye birananira, mugabo barambwiye ngo abandi bahora babikora bigakunda. Rize wowe uvyo wazera gushikiye. Murakoze cane. En fait, nukuri je ntivyanshikiye kubera ko aha mu Burundi tuba dufashijwe cane. D'abord tuba dufise abakobwa badufasha abana, donc bagiye tukunda kwita les bonnes. Hama usi tufise umwana barakwaramira. Ego. Rero ubwo buruhe ntubusanta co kimwe. Mugabo ikintu nabonye umwana ni ikintu mumenyereje. Jewe ndiko ndafata akarorero, umwana wanje mukuru nari naramumenyereje kumushira mu gitanda akisinziriza akuze gato, apana akiri umubebe, kandi bivanye n'ukunge kuko abana ntibameze kimwe. Kubera ukungene yaratekereje, umushite mu gitanda yaratekereza agatinda agasinzira. Aho byari bitandukaniye n'uwa kabiri. Uwa kabiri umusize mu gitanda afise nka 6 mois, wasanga yagisimvye yakivuyemo. Ariko ari umwana bishobora, kandi ubona ko nukuri birashoboka, kandi wumve ngo yarasinzira. Hari naho yashobora gufata igihe kimwe ugasanga ariko aragutesta, kuko abana ntumva ko ari doze ho 3 ans. Abana baratesta abavyeyi kuva mu buto bwabo, akavuga ati jengire ndire ndabe ko mama ntora mu gitanda, akarira namushize mu gitanda, kandi mbona ko atakibazo na kimwe afise, namugaburiye nagize iki, arakuza afise umwaka, akarira nkaca yinjira impande y'ico gitanda, nkambwira ati sindagutora kandi uraza gusinzira. Nukuri nkabona après umva yararira, umva nukuri bisaba, haraho bidusaba, sinuvuga ngo biroroshe kuko naho uvuga ngo tuko turavuga twebwe kuvyerekeye kurera, nukuri nta manuel dufise. Urumva urisangamo ukavuga ati reka ngerageze kugira ngo ushobore kuvuga ati, kuko urumva wacu usanga bijya byo guhindagura ababone n'ibiki, ugasanga ntibari kwaramenyerana kimwe, ukavuga ati reka umwana ndamugire agire routine hakiri kare kugira ngo bishobore kumfasha na jewe gukora ibikurikira. Rero nukuri nabonye bishoboka, mugabo navuze abana baratandukanye. Byashobotse kuwa mbere, kuwa kabiri ico kintu naco nagerageje yaca simba nkamusanga. Yego
uvuze vyo abana baratandukana naje naragize uwa mbere yarakunda kurira yakunda kurinda kumuterura ariko nkagira uwundi wa kabiri yinywera akaryama ukayoberwa yuko bavukiye hamwe. Ikindi nacuze kiri important nuko abana dès leur jeune âge baratesta force ya mama baragutesta ninarira acaza yirukanga canke ndaza kwihoza je nico nibaza ariko nabonye bishoboka gutoza indero umwana muto atarakwiza umwaka umwe. Ndibuka ko hariho umupsychologue yaje kutwigisha ariko aratubwira il faut que de répondre besoin umwana hakiri kare. Baravuga ko bagize experience bayigize ku massage experience ari donc ikeneye besoin kiri ntoyi bakaca bayirépondre rapidement n'ubundi bakaca bareka kuyirépondre basanze uyo badarépondre ni ngoga aba muri insécurité. Carankoze ko kimbwiye rero yatubwiye ati ivyo onye naho tubikora kubera peut-être nyene tuba biturushe biba bigoye muga ubishoboye répond baranagusaba muri allaitement umwana umwonse atararira nukuvuga tu dois surveiller les signes d'éveil kubera twebwe nous avons tendance yuko umwana yikakaje cuka asinzire rero arakubwira ati no hari amasinyo nako ahindukije yikakiye amaso cumutora umwotsi ararira ziraba wewe uri kurarira bakaca baguha ico kurya umwana umenye ko urya mwana ni muto mugabo n'umuntu part entière rero kurya wewe uri kurarira babanza kuguhoza imbere kukugabura mbwa twebwe ca tushaka gutamika murumva nanje ndabitahura avec le temps rero je veux vraiment ngera wa mama bishoboka umwana on répond rapidement. Ego nivyo nukuri umwana yarize aba afite ico ariko arexprima nukubanza kumuhoza nukubanza kumwiyegereza hama umuntu akamwosa. Batubwiye ngo ce sont des êtres humains à part entière barafise amasentima barafise ukuntu biyexprima kandi barakeneye ko tubatahura. Reka tuduge kuri tranche ya kabiri. Aba bana bafise 4 à 7 ans ni kuvuga ngo abana bageze mu rugero rwo kwinjira école maternelle n'est-ce pas batara peut-être bashitse muri première primaire mugabo abana bageze nuvuga ngo nugusohoka bo muri tubite ngo n'abana bo muri âge ya école maternelle abo nabo umuntu yobarera gute? Murakoze au fait abana bageze muri yo âge donc de 4 à 7 ans n'abana bakuze n'abana bazi kuvuga n'abana bumva numva umengo niwo mwanya mwiza je par rapport à expérience yo kwetablisha les bases umwana akamenya les valeurs akamenya ma limite akavuga ati iki kintu muhira ni gikogwa kuko umwana wa donc de 4 à 7 ans arazi ico bibi akamenya ati aha anye kenshi abo bana bo muri iyo myaka baba baciye ubwenge kandi baba bamaze kudetermina mama ameze gutya papa ameze gutya kuko urumva nkuko twe twabivuze kare abana uko kuntu muba muri hafi yabo barabiga abana barabiga bakamenya faiblesse yawe bakamenya force zawe twebwe mama dusimpuye nyinshi papa ya papa sinzi ko murabibona umupapa avuze rimwe nuko umwana ntasubizamo mugabo mu mama uravuga rimwe kabiri gatatu mukane ukamenga umuko muranegose rero nukuri ni uwo mwanya vraiment wo kumenya ati iki ni gikorwa ama valeur yacu naya ukabigisha nukuri nasanze kenshi tubona umengo turabaminimiza tukumva umengo n'abana bato mugabo gasanga au fait nitwihonda compte ya yuko ivyo tuko turabaha donc bavyasimila je ndashobora gutanga akarorero nukuri harige wigisha umwana ikintu sans pour autant wihonde compte impact cagize narigeze gutaha umwana muto navuze ko umwana wa 4 ans ayikwijije ejo acarambwira ati mama wanagwaye mu nda ariko ayana mate bakuru biwe bansengeye je vais bien jewe umva nije mama wiwe nari shoki ndavuga donc abandi bamusenge yabasavye musenge ndagwaye mu nda kora bya bindi imisi yose usanga umwana agwaye muvuga mutireka dufata umwanya mwijoro muko murasenga bavuga ati nakaragwaye
reka dusenge tumushireko ibiganza tumusengere. Donc wa mwana wa 3 ans yaragifashe mu mutwe akavuga ati nagwaye ikabakuru banje niho bari nimuze mushireko amaboko kunda musengere. Donc je me rends compte au fait ntituminimize ico two turaha abana bacu kuko bari mu myaka bana bivuga n'abantu donc n'abapsychologue yuko c'est vraiment un âge où abana basimila ibintu byinshi cyane. Ico ni cambere. Ca kabiri natwe bw'abavyeyi n'umwanya wacu wo kuba ferme d'abord tukabatoza iyo ndero kuko nkuko mwabivuze irya verse hari verse yo muri Proverbe 22:6 ivuga ngo mutoze indero abana banyu bakiri bato ati niyo bakura ils vont pas s'en détourner. Donc ukuri ni mu buto bwabo, c'est pas amaze gukura, c'est muri yo âge umubwira uti amenya ko ikagikoze arahanwa iki kandi surtout nukuri les parents tugire le même langage devant les enfants. Bisigura ngo jewe navuze non, papa ntari supposé kuvuga oui, papa yavuze oui, sindi supposé kuvuga non. Ico ni ca kabiri. Ica gatatu nukuri tenons nos promesses. Kenshi abavyeyi turakunda kwikura abana kandi abana nkuko navuze abana baratandukanye ugasanga daje ndamubwiye ni umwana wanje ndamubwiye ati ejo tuzogenda aha hantu kandi nukuri ntapanze yuko tuzogenda kugira ngo ndamwikure. Ejo hageze nkaje ndamubwiye ati oya ndarushe ejo nukuri tuzobiraba ikindi gihe. Donc abana tuko tubankulka yuko on ne tient pas ses promesses. Si short kwibaganda shaka gutanga indi exemple narigeze kuba umva namatwe ndabwira il faut toujours tenir vos promesses kandi ivyo tubwira abana ni encyclopédie. Duca tugenda mu rubanza nari umuswe dusimanza nyinshi ndavuga acha umwana mukuru yarafise mariage ya sa maîtresse arambwira mama ndashaka kuja muri mariage. Ndamubwira ati nukuri mu manza zitatu je sindiko ndabibona. Arambwira maman j'ai promis. Ndamubwira yego tu as promis n'ushanda bikore gute. Mugabo arambwira ati maman c'est pas toi qui nous apprends qu'il faut toujours tenir tes promesses. Nukuri j'ai promis. Ega twaragiye muri mariage nukuri twagiye atavyo nateguye. Ico gihe nari maze imisi ntariko ndiko nkorera muhira donc n'umwigisha nitwigeze tronka umwanya wo kuvugana casanga il avait un numéro à présenter. Donc ca ni rendre compte yuko nagire ndamukura amakosa non seulement aza kwa affecta n'abandi bana bari kumwe aussi n'ugo rubanza kubera yuko bya bindi ramwigisha sinabishize ego ntabi respects. Il faut les éduquer par le modèle aussi. Ego wabuze ibintu important sinzi madame Gilene ko ari chat kongereza ko kuri aba bana twabuze ko turiko tuvuga abageze muri école maternelle 3 ans à 7 ans bari muri âge nyene yo kwiga ibintu byinshi. Je nubaha igicapo abana bangana gutyo ni nka éponge. Une éponge yabsorba vyose. Rero wigeze kuvuga verse watanguriyeko ngo abana ni héritage Imana yaduhaye. Héritage bisigura yuko jewe sindi propriétaire, jewe ndi gestionnaire. Rero nimba ndi gestionnaire il faut ko ndabikora uko Imana ibishaka. Il faut ko nza ndabaza Imana yamumpaye. Hamikindi umanutse kuri le verset yavuga ngo n'ama cadeau précieux ni récompense. Bisigura yuko ari ikintu ciza. Donc je dois kubatraiter avec honneur. Rero tukaba intentionnel mbega ndiko ndabahiki. Rero nimba ufise éponge, iyo éponge ni wewe yo kuyiremplisa. Mbega uko uremplisa iki muri éponge? Kuko éponge uyifise mu nyuma ukaza gufyonda havamwo ico wayihaye. Rero il faut être intentionnel ukavuga ati mbega ndiko ndamuhiki. Dize singaruka kuvyo yavuze mugabo ikintu nashaka kuvuga ikintu cyo wakivuze bagiciye ko kuba modèle. Umwana ntiyumva gusa ama conseil muri iyo tranche d'âge araraba arimita nimba pardona arapardona nimba usenga arasenga nimba umva araraba mbega mama ameze gute. Rero cyasura mvuge muri parentalité ntiduforma gusa natwe turabatransforme n'ukuri umwana aragutransforme umwana aragutransforma utahura uri patient ukaba patient utahura urumva aragutransforma. Ntanga exemple y'ikintu cyashikiye bijya tuvuga mugabo ugasanga we nturi modèle. Rimwe umwana yarahamagaye nyine
hamagara ukuntu cyane ndamubwira ati nta soni suko bahamagara umukozi baca mbega nawe kugira rero jewe navuga ati kurera c'est pas seulement former mais c'est être transformé rero kumenya yuko umwana aregeye aba miroir ukavuga ahantu ifo ko ndahakorerako nimba nzi neza yuko umwana araba yiga kuri modèle est-ce que di modèle je ndazi ko ari ibintu nkora atavyo nshaka kubera nzi yuko ndiko ndarera mu adulte ntabikoze ngo abibone ntavyo azokora ntabikora nyene muri umwanya atavyo nshaka ikindi no mvuga cyo kuvuga ngo les transmettre les valeurs sinzi ko nsoma muri Deutéronome 6 à 7 fise mu kirundi byo ari sawa ndayifise mu gifaransa haravuga ngo ayo mabwirizwa ndabategetse uyu munsi azohore ku mitima yanyu muzogira umwete wo kuyigisha abana banyu muzoyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu iyo muriko muragenda mu nzira iyo muryamye n'iyo muvyutse muzoyabohere ku maboko yanyu ababera ikimenyetso muyashire mu ruhanga nk'icibutso abe hagati y'amaso yanyu muzoyandike ku bishimajyango vy'inzu zanyu no ku bikingi vy'amarembo. Urakoze cyane sinzi ko mwashoboye kubitahura kuri verset 6 ivuga ngo bizobe mu mitima yanyu imbere yo kuvyigisha biba mu mitima yawe ubanza kwencarna ico uri kurigisha est-ce que tu incarnes ico uri kuratanga iyo verset ndayikunda cyane ko itangura ngo ubanze ubike mu mutima wawe uvyencarne hama no waheza ubimanike uvyandike kandi novuga yuko l'éducation ce n'est pas un événement c'est un processus no kuvuga il faut kubikora même aussi par répétition wumva urayivuga mu gitondo urayivuga mu nzira urayivuga mu ryame rero ndashaka kuvuga aussi muri iyo myaka il faut kugumusubiramo twebwe twaramanitse ama valeur non négociable mu nzu yacu kubera hari gihe ufata ukabwira umwana ukamubwira yuko iki ni kibi misose ugasanga uko muhanura yamaze kugira ikosa rero turavuga ati twebwe ngaha twese ngaha turayafise mwese murayafise gusa ntiyanditse gusa ntariko ni muhiri wanyu mugari yafishe naranditse gwanje mugabo arandika n'abana baravuga babiri bakuze turayamanika rero turayasubiramwo turafata imwe tukayisubiramwo kuri ikintu kimanitse uzovuga ngo ntacuze rero nico nashaka kuvuga ati usubiramo repetition usubiremwo ico rize yavuze ca cadre cyo cumva ntugitebako umwana burya iyo arifise cadre kugira ama barrière muri yo tranche d'âge biramuha sécurité jewe ndibuka nafise umugenzi wanje twahuye dukuza aranyibutsa je naranka ngene muhira hariho amategeko hari ama barrière menshi numva umenga ntavyo nkunda hari gihe umva umenga barakwanka mugabo ndibuka ko yigeze yarambwiye aje kurara muhira ngo noshaka na jewe ko haba ama barrière nkambwa ntiduhinduresha ubuzima wewe ugende hajya mugabo ubu dukuze arambwira ati je narimenya naramya ko ikintu ari kibi ari ciza rero burya niho natawe burya discipline na kumeta amakadre urumva yuko je me sens aimé mugabo nkunda kubivuga le cadre sans amour bitanga la peur mugabo ni l'amour sans cadre bitara confusion ibi ni biki rero tumenye yuko cadre no ku discipline bibiliya bitwemerera yuko uba ni gukunda uwo mwana mugabo rero je nsubira ko kwencarna ejo ayo ma valeur tumanika aragaruka akatubera akatugarukako ndibuka yuko twe mu yamanisa ro culture de l'honneur genre kuvaloriza abantu aba mwana wanje mwarambaza mbega atwabakozi bacu badukorera tumaranye imyaka myinshi imyaka 10 irenga kuva tugira mariage nza numva mbajije mbega umudamu w'uyu mukozi yitwa gute ntawenzi abana bawe bitwa gute ntawenzi arambarira ama uvuga ko valeur zacu harimo kuvaloriza abandi est-ce que ukuntu kuvaloriza umuntu mwamana mu mara imyaka 10 ntuzi n'umugore wiwe ntuzi nabana ngene bitwa
acarambwa ati rero ndakubwira ingene bitwa gutya na gutya na gutya ntuzosubire kuvyibagira mwumva uwo mwana avutse ndamubaza yitwa gute rero chansura mvuge ati natwebwe turaba transformer muri yo processus neza cyane ijambo ry'Imana noneho ryabitubwiye tuyagire mu mitima hama tuyamanike hose ntituyamanike abana gusa ariko kugira ngo natwe tugume tuvyibuka kandi Guylaine aratubwiye ikintu gikomeye cyane parce que quand on éduque un enfant c'est pas seulement former l'enfant mais c'est accepter d'être transformé aussi kurera abana bigenda bigutransforma ni kimwe no kugira mariage umushinga nashitse transformation ntasho abana banje iyi ni transformation ntasho mugani warize ni uvuga ngo tugenda duhinduka ariko tuba mu bwiza tuja mu bundi yego hari ikintu yari kumva hereje kai karavuga ngo donc l'amour sans cadre yuko bitera confusion en fait bica binyibutsa ni ikintu tuba tuganira ukumene twe twakuze urumva twe ukuri turabana mu gisagara ca Bujumbura mugabo abavyeyi bacu ntitwakuze tubwirwa tuba complimenter twakuze umuvyeyi kugira ngo aguprotege yakubwira ikintu kibi habwe ati urumva namanibuka hari umugenzi yawe arambwira ngo mama wiwe yakuze azi ko afite amaguru mabi kuri mama wiwe yamukarabwira ayo maguru guri yashire hejuru mbwa c'était une façon yo kumubwira mama yarabona ko afite amaguru meza kamubwira ati uyu mukobwa agashira amaguru hejuru abahungu asha sinza kushobora kubajera rero nukuri muri iyo tranche d'âge c'est vraiment umwanya yuko umwana agira ico bita confiance en soi. Il faut que twubaka sa confiance en soi kuko iyo confiance en soi niyo izomupermeta gushobora novuga gute ku process yo kuva muri 8 ans à 12 ans no muri adolescence ikamufasha kuko kenshi abantu baba influence ni par manque de confiance en soi rero nukuri ntavyo twaronse kandi burya bwose ikintu utaronse biragoye kugitanga jewe nashaka ko insista nukuri nkuko madame Guylaine yabivuze nukuri tube intentionnel tuvalorize abana bacu tubahe amakompliment umwana wawe nimba ufise umukobwa niyo utambwira ko ari mwiza ukamubwira ati nukuri urabiza abavyeyi bake urasaba guhingene gisa urumva mugabo nukuri c'était pas amour mugabo ugasanga umwana akuze yumva umengo ni mubi hamahuye hanze n'umuhungu amubwira ko ari mwiza umengo c'est son monde alors que uwo muhungu nta yindi objectif afise hari kene karondera derrière nukuri twige kubwira amajambo meza abana bacu tureke kubatura ibintu bipfuye namanibuka kuri kw'ishure ku bana ahantu biga baraguha fiche yo kuzuza bakakubwira ngo tubwire défaut z'umwana à la rentrée habwe ati umwana wanje ari parfait ndavuga umva arakubwira ati ego akiri muto bakakubwira ati défaut yo kugira ngo bazoyikorere ndavuga ati umve ivyo muzimenya jaha nta défaut nandika umugabo urumva sishobora kuvyibagira uwo mwana wa kabiri barambwiye ndavuga ati umwana wanje nta mwana w'igitangaza nkawe ntimumbaze ikintu kiwe umva isomene ya mbere agitangura ishuri yaheze ariko ararira isomene ya kabiri directrice andide ku muryango ati umwana wawe yamaze abana bose yabakubise kandi ndabizwa agwana mbwa ndavuga nandike ko agwana ega nzomejeje kumudeklara ko ari umugwanyi ndavuga nukuri bizohera umugabo nukuri sansama nukuri mugabo tugerageze nukuri tugerageze kwa intense je sais ko bigoye kuko gutanga ikintu taronse c'est pas facile kandi ikindi kinavuga yavuze madame Guylaine nukuri il faut vraiment yuko twe nuvuga gute hava confusion yo kuvuga ati affection guhura ukunda umwana ni kumufyinisha kumurekera ikintu cose nukuri abana ubu unye utaravye neza avec iyi evolution abana baratuganza utaravye neza abana barakuganza nukuri le monde hanze nta nukuri ça fait pas de cadeau vraiment nukuri tumenye yuko turinda kubaha kugira iyo jambo y'Imana nukuri tubatoza indero hakiri kare nukuri tubakarire kandi birashoboka kubakarira bakunzwe bumva ko ari abana bari epana nico nashaka gushirako ndahotenye rero ko kuri iyi tranche d'âge ni gutangura kubaha discipline bakagira ico bubaha no kubavaloriza quand même kubavaloriza après la discipline ushira ama barrière urukundo dukwiye no kurubaha
mu kubaka estime yabo. Ico kama yame n'ikintu abavyeyi b'ubu dukwiye guhotana, abatari bake bariko barabimenya kuko twagiye tubona ingene indero y'ikirundi hamwe hamwe yahora ivyonona, kubera umuntu yari azi ko mu guproteja umwana arinda kumwumvisha ko ari mubi, arinda kumwumvisha ko ataca amaze, arinda kumwumvisha ko isi nimbi, ababanyi si beza, ntibagukunda, umwana agakurana ubwoba. Barashiraho le côté négatif imbere cane, bakibaza ko ariyo proteja umwana, ariko abantu bagiye bavyiga cane cane aba psychologue basanze navyo hari ico vyishe. Ico naco rero tuzokigarukako hanyuma, ariko tuduge kuri iyo tranche d'âge ikurikira. Ariko imbere ko tuja kuri 8 à 12 ans, nagira ndababaze, hari ijambo ry'Imana ritubwira muri Proverbe 29:17, corrige ton enfant et il te donnera du repos, il sera la force de ton âme. Ndarivuze mu gifaransa, ariko ni ijambo ritwemera ko guhana abana kugira ngo natwe tuzoshobore kugira akaruhuko. Gukosora abana, gukubita, ubu batubwira ko kizira gukubita umwana, ariko kera mwebwe sinzi ko mwabibonye, ni ukuri kera abana barakubitwa. Nta muvyeyi n'umwe atarafise inkoni iryamye ahantu, bacita ngo iki kiboko, ikimoroso ca tuyo, kw'ishuri honyene, yoho warabatraumatize, mwigisha yaba afise inkoni, prêt à taper. Donc inkoni wamengo niyirera. Ahantu henshi ubu mu mashuri y'ikizungu bakubwira ko kizira gukora ku mwana, ariko ushira imbere kumuganiriza, kumunegozera, ntibivuga ko iki. Ego, jewe ukuntu ndavyumva iyo verse irabitwemerera, mugabo twibuke yuko hari umwana agusaba ngo fuma unkubita. Je fuma unkubita kubera waravye ikibabaza. Je namvuga mu guhana umwana, raba ce qui coûte à l'enfant. Ari ikintu kimukuta, ukamusivya football akarira, je ndazi ko ari gemwe, mama basi nkubita, no sidagukubita. Rero jewe numva umenga guhana kuri jewe c'est pas seulement inkoni, mugabo être ferme. Ganda babwiye ikintu canshikiye rimwe na rimwe, umva twe twaragize ikintu kora twasanze abana iyo ubara mugize mama dukarite mwese hamwe, ari umwana umwe vraiment usanga wewe uri aranje ukamwitaho wenyene, kubera bivanye kuri abana ntibameze cyo kimwe Liza yivuze, ca turagira ikintu cyo gufata umwana umwe wese tukagira moment de qualité avec chaque enfant. Nababwiye ko mfise abana bane, umwe ni une fois par semaine, mugabo tukagira umwanya wacu, umwanya ukaba muto, kandi aritorera icyo dukora, ashobora kuvuga dutambuke, ashobora kuvuga tuje muri piscine, muga ibintu bidatwara amahera. Rero nibuka ari umwana umwe mu office, naramubajije mba ndi intentionnel, mba nzi icyo tuganira, ndamubaza ati mbega ndakubaza, twebwe ntazi ko tutari parfait, ni igiki dukora ubu n'umwega ntukunda. Urazi ikintu yambwiye ati je numva benga shaka kukikubwira, même tasi shaka kukikubwira, ni kubera iki ukora kica kingarukako, niki ngo mgaje doit te le dire, ni biki. Uraziga mama, chaque famille haba hariho umupapa kara n'umama dakara, cyangwa umama kara, uragenda basaba ikintu kimwe ngo ecambarira mu gifaransa ngo vous n'êtes pas ferme dans vos punitions. Ndavuga ça ni muri mutoya, yego yarafise imyaka 8 ico gihe, arambara ati mu gitondo uratubwira ati uri puni ntuza gukora iki, yo ku mugoroba muca muvyibagira. Ico gihe ni ko bukeye yarakoze ikosa, aca arambara ngo sinanizi gutangura kuri jewe, aramwe ngo plus c'est vendredi ça, ego ni vendredi, ega nakubabariye, yambwiye pardon nakubabariye, atangura nyene Liza yavuze abana baratuza akoresha ivyo wumva ngo na Yesu yaratubabariye, ndabwe nakubabariye, mugabo ariho les conséquences. Acambarira mugabo nariko ndapfa kuko c'est pas ma nature. Ku mugoroba haragira papa warambwa ati byakwenda bwa ntahaja, tufume tureka kubara mu maso ubwa ntitube faible. Mu gitondo nagiye ambara ngo mama bravo. Urumva c'est pas vrai, sinafashe inkoni naravya hababaza,
rero kuri jewe numva umenga araba qu'est-ce qui coûte à l'enfant numva umenga nico jewe no kivuga ko gukubita navyo nyene birakenewe hari igihe nyene ukubita ugakubita kora avyumve no ku mubiri mugabo hari ahantu ugera ugasanga umwana inkoni araziprefera ego cyane birashika ya reka tudugire ku bana bariko barakura umwana afise kuva imyaka 8 kuduga ku myaka 12 yaravutse waramuhaye affection waramugaburiye waragerageje kumwiyegereza waramuhaye amavaleur arinda kubakira ko ivyo yubaha ivyo atarengana ego waragerageje kumurera neza urerageze mu myaka 8 gushika 12 l'âge de l'école primaire umwana ari mu ishuri ngira bamaze guhura n'abana benshi bavuye hirya no hino ama education menshi umwana nk'uyo ageze kwiga beaucoup plus que les valeurs la discipline mugageze no kwiga tuvuge ngo iki ivyigwa vyo mu ishuri la formation académique ni kuvuga ngo hariho n'iyindi formation ariko arayishirako uyo rero nawe tumugenza gute en fait nkuko mubivuze nuwo mwanya vraiment umwana abatanguye kugukweshoninga kuko baza ati kubera iki naka kwana kabimeze gutya na jewe ushaka bimeze gutya nukuri jewe nico kintu cambe namandi ko ndababwira abana ndabwira ati ne vous comparez jamais kuko ivyo kumubanye wana barakunda haragapobe bavuga ngo l'herbe ngo elle est toujours verte chez le voisin ati uzokwamona bisayangana mugabo aha twiga amavaleur yacu ni nukuri kandi ikindi kintu numva umengo kimfasha jewe du moi ni kubera ko kuntu ngumandi ko ndabumvisha nti nige muri abana b'Imana donc vous ne faites pas ibintu uko muvyumva murinda kubikora uko Imana bishaka donc ngumandi ko nukuri haraho nkoresha nanje un peu de la manipulation nkambwira ati uri guhura umwana w'Imana wowe ukumbwira iki kintu Dieu n'aime pas urumva nkagerageza kumumanipula par rapport à la parole de Dieu kuko mba mvuga nti urukurara byo ku ruhande uca kwihotruva ndiko ndaponda nka Madame Guylaine nkavuga umva bisigura ko ntabwo kuvuga oya ujya mu mama akora ibitari byo aho naho ubugiye mu bitari byo wowe ugumugarukana par rapport aux valeurs qu'office ko bwati ibuka les valeurs ibuka identité yawe nukuri ico kintu abari abana baba bamaze kumenya umve ngo baba bazi ati iki kintu kirabujijwe ego arasuye gusubinya rero ikintu gikomeye wari wakibuze ko ariyo myaka yo kubaka caractère y'umwana hanyuma kwiga kumenya abana caractère amatemperament y'abana ko abana ni basa hari n'ikindi utavuze ko tuzi dukwiriye kwiga no kumenya twavuze ibintu byo kubaha urukundo attention kubavaloriza ariko turazi ko bose basa ama langage d'amour ataramwe kandi urabibona cyane umaze kugira abana benshi bareregwa hamwe ariko ugasanga bari tellement différents sinzi ko ari uwo twibutsa rapidement turiko turaheza izo langage d'amour n'izihe kugira twibutse abavyeyi bariko baradukurikira kugerageza kudetekta le langage d'amour y'umwana ariko nturinde no kudevina mubaze kuko je ndababajije naciye nsanga umwe wese arayizi yiwe ikimutusha hama ni vyiza iyo wabimenye kuko urashobora kuyitiwa umuha amakado kandi amakado ataca mubwiye uwo twibutse izo langage hariho donc le toucher hariho donc les cadeaux hariho les paroles valorisantes hariho temps de qualité hamwe na service ubidusigurira gatoya nk'ufise langage d'amour ya service ni kuvuga iki umukundisha service gute en fait nibaza ko nk'ufise langage d'amour ya service si ivyo umubwira c'est par rapport y'ivyo ukora kandi jewe nukuri na jene komeze nukuri shaka umbwire yuko nera mugabo ntariko ndabona act en fait n'umuntu aba akeneye l'acte donc rero urabimwereka
ufise amaparole nk'iyo parole valorisante ni kudura mu valoriza ukazura mubwira peti hari ikintu Gigi avuze canke donc hari ikintu Gigi yavuze chama ko muri age ariyo kubaherekeza mu byo bakunda mu mapassion yabo muri yo don ashobora no kwatari don mugabo ugasanga umwana aragikunda mugabo twe twakuze tuzi yuko ikintu cyo gushigikira n'amashuri no kuri no kuca gusenga ibisigaye byose vraiment batwavyita ko ari busamazi rero na jewe carambere intambamye un peu nukuri mfise umuhungu mukuru akunda football no kuri murabizi mu Burundi nta valeur ifise donc acu usanga nkama numva umengo papa we nukuri akabisha mu ngufu mbwa nkumva umengo vraiment zo nguvu ntizari zikwiriye hama muga nkabona ko umuhungu kwero umuhungu wanje n'umuntu vraiment akunda les paroles valorisantes umuntu yumva akeneye kumva ari estime hona ko yimutusha kumwe mama we vraiment ari sans intérêt hewe nukuri intentionnellement ntango kumuhamagara mon champion gutyo nyene ndavuga ati umva adefu yo kuza kukuraba uri kurakina kabasi gerageza robe aka dernier marambye ati mama tu n'as pas idée y'ikintu gikora muri jewe kwa mugara champion mon champion ati ncanumva inguvu zo kwiyamiriza zo kuba réellement un champion donc cyasanga en fait nico kintu il faut vraiment yuko tumenya aya malangage d'amour y'abana bacu kugira ngo ushobore kugira hari abandi bakunda rero donc nuvuga gute le toucher les câlins wa kabiri biramubwiye ko mukunda wamuhaye yambi aba yaronse ijuru vraiment donc asanga nivyo ubundi nawo kumuha yambi arashobora no kukurengana ntumugore yego nukuri nibaza ko harimo niyo sagesse yo kumenya exactement uko turinda kubikora Imana iradushoboza nukuri iradushoboza hama sinzi ko gigafite ico yongeye gukora ni juste kubabwira ikintu ko abo bana nacibagiye abo bana bangana gutyo barakiniye toucher nujya muvuga ngo arayanga fumubwira akora fuma umukora ko gutya aba baravuze ngo ndakunda grama kusheshe ku bana baravuze ko abo bana bikene omwe nka wifu kumbore no wa mwana adakunda cyane amakani biki mugabo mukoreko kira ku kuboko biri très important il faut être présent hama wugurura amaso ndi sûr ko Imana hari ikintu yashize une semence muri umwana wawe ndababwiye tube maso ntuzobibona utaba muhira ntuzobibona udatebana n'umwana wawe ntuzobibona écoute sinzi abantu ikintu cyitwa écoute kuva kuri babana hari abana ndafise umwana muto wa 3 ans bafise imyaka 2 ntavuga utamuravye urashaka kumva ariko aravuga bya bintu nyene byiwe unumenga ibintu byaguca koza wumva aranumi kwirika mama ndaba nyumviriza rero abo bana bakuze umenga dufite tendance ko twe tuvuga gusa tugereye kuze rero numva umenga nico tutagize kuze tutuguruye amaso nituzobaherekeza muri bya bindi bakunda tugashaka babe kuko twe dushaka tukaba duhije gufabrika destin yayo amaya base twavuze ngo ils sont instruits tuzoba duhejeje kumva icimana iko yatubwira hama naya mahoro twavuze ngo la paix sera grande ya mahoro turayabura nabo nyene bakayabura ego kurera abana bituvuze byose mugabo ibikuru hari ivyo dukozeko nagira nsubire nsome ya majambo twatangurira ko proverbe 22 kuri wa murongo ugira 6 hatubwiye ngo toza umwana indero akwiye kwamana azorinda saza atarayivamwo ngo azorinda saza atarayivamwo murankunda kuhiyumvira nga toza umwana indero kandi ni kuri abavyeyi turagerageza ubwo wese uko ashoboye ariko birashika ukamengo yabivuyemo bariko barakura cane hahandi navuga mwebwe mutaragera ugatoza umwana ukamuha urukundo ukamuha amavaleur amalimite ukagira iki ariko hakagera igihe umwana ukamengo arabivuyemo arabihinduye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntazobivamo to utaha azogaruka rero
birashobora kugera ahantu ukamenga umwana yabivuyemo. Bivuye kuki nagira ngo ndababwire ngo ikiganiro gikurikira nimuze mu gisibe. Birashika ko umwana umengo yabivuyemo. Mbe biba vyavuye ki? Umwana ahura n'ibintu byinshi. Twavuze abandi begereje 12 ans ko batangura guhura n'ama influence extérieure. Umwana arahura n'ibimukomeretsa. Agahura n'ibimukomeretsa. We muhira waragerageje n'umukomeretsa ntumenye ko hariya yakomeretse. Mbega umwana araho avumbukana ingeso utazi. Baratubwira ko mu miryango harabaho ukuntu baba barakuze hakaza imivumo cyangwa impwemu ziyerera mu miryango ugafata umwana wawe. Wewe waratanze indero, warareze, wakoze ibishoboka byose, wa mwana ukabona umengo yabivuyemo kuko yatewe n'ikindi kintu. Ibyo byose rero tuzobivuga mu misizi. Mbega umwana yaguhindutse, umenya gute iyo yakomerekeye, umenya gute ko ari byo mu miryango biriko biramukurikirana, umenya gute iyo vyapfiriye. Karibu mu kiganiro gikurikira. Nagira ndabashimire kandi ndabasaba ngo nitwasubira kubikorako kuko ndabizi ko tuzosubira kubakenera, muzoze tubandanye ibi biganiro kuko ni trop riche et trop vaste. Mu ijambo rimwe dukeneye Imana kweri iduherekeza muri ibi bintu. Reka dusenge. Udufasha agirene. Mbere yuko nsenga juste guherekeza iryo jambo uvuze, namwumvise umukozi w'Imana ariko aravuga ngo mama we yamubariye ndaza kukivuga mu Kirundi, yamubwiye ngo je ne peux pas te garder du monde, mais je peux t'équiper pour le monde. Sishobora kubuza ko usohoka hanze uhura n'ama influence yuko usohoka hanze, mugabo ndashobora kukubaka ukiri muto nkabandanya ndakubaka kugira n'uwasohoka hanze ibyo bintu uzohangane navyo. Amen. Turagushima Data wera, turagushima ko tugufise kuko twenye ntabyo twoshobora. Ndasenga nisengera n'abavyeyi bako baradukurikirana, uduha ubwenge, udushoboze kurera abana. Twabonye ko ari wowe wabaduhaye Mana, uduherekeze muri kino gikorwa nuvuga kiri noble kandi kitoroshe. Uduha imbaraga, uduha kubona nkuko wewe ubabona, ntidukoreshe Mana nkuko twe dushaka kubibona, ariko twame tuza imbere yawe. Erega Mana, turafise Emmanuel ariyo la Bible. Muri Bibiliya harimwo vyose. Reka dusome Bibiliya, hama natwe abavyeyi tube ico Bibiliya idusaba, hama umwana azoheza twebwe ariko araturaba adusome, ngo twebwe ngo tubi bitabo, tubi ivyete bisomeka ku munsi kugumwana. Ibisigaye Data wera uturerere, hama nitwahura uzotubwire ngo mwarakoze kuba fidèle. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabisenze. Amen.